Daphrose ndayikunda ni umurimyi yahukiye muri koperative sangwe yo mu kigwati ca kane mu ntara ya Bubanza. Yijukiye kurima igiterwa c'umuceri mw'itongo ringana n'ihegitari. Mu gihe wubakanye aba yagiye mu bikorwa vyo gukorera itongo, Daphrose yihaye intumbero yo kurondera ingurane muri koperative igaheza igafasha umuryango ukagwiza umwimbu. Iryo tongo turimamo ihangana n'ihegitari. Mu gihe rero umugabo yagiye kurikurikirana, je mba nagiye muri koperative sangwe, nawe agaca agenda akabikurikirana. Amaze kubikurikirana ashitse mu rugo arashobora kumbwira ukungene yakoze, hama nanje nimba ari byo twunganira tukavyunganira. Nimba nanje nagiye muri koperative sangwe nkamubwira ati nanje yo naroye vyagenze uku nuku, hama cyagiye cyo gukora muri wa murima tubonye tugize erere y'amafaranga akambwira ati haburiki. Nani nkaca ndamubwira ati burya ayo muri koperative sangwe baratugurana amahera tukayishura nko mu mezi nk'atatu, kandi ntabwo turiha intuze ingera inyungu y'umurengera. Akaca ambwira nkaca ngena nkayazana, ndayazanye nkaca ndamushikiriza nawe agaca yandanya agenda gukoresha muri ya mirima. Mathias Nduwimana yubakanye na Daphrose aratahura ko urugo ari babiri. Ugushigikira no gufashanya n'umufasoni wiwe biratuma umurindi w'iterambere wiyongera muri urwo rugo. Kuvuga ko harageraho igihe kubera igiterwa c'umuceri gitwara uburyo bwinshi, dufashe ku mafumbire na mendevre, kuvuga ko abakozi dukoresha oya nukuri jewe vugisha ukuri, iyo amafaranga mbuze atarankehanye umudamu wanje aragenda akanguranira amahera muri koperative asanzwe arimo sangwe, akayanzanira tukayaranguza iyo migambi, hanyuma tukayishura twimbuye. Mu bisanzwe ibyo dukora uwo muceri kuvuga ko suwo tuvuga ngo tworya gusa, iyo twibuye umwe turawugurisha akavamwo uwo turya, ibindi navyo tukikenura mu rugo, kandi tukongera tukasigarana umutahe dusubira kuja gukota kugira ngo dusubire kuri mu wundi. Rero nukuri ndamwizeye kuko kenshi na kenshi ibibazo kenshi na kenshi nkaho musanzwe ndabibona hini wacu, ibibazo kenshi na kenshi bitangura guhera iyo umwimbo ubonetse. Iyo umwimbo ubonetse niho usanga umuntu yo havajana n'ubundi. Muga twebwe suko tubimeze, kuko nkino iwacu kugira ngo ugurishe umuceri ugurisha ubona ico yo mafaranga ugomba yakoze canke ari nk'ideni ugomba wishura. Nukuvuga iyo umuntu yamaze kwanikira umuceri ukuma, kuvuga ko uwusohora ufise umugambi ukore. Nico gihe rero naho sinohava mvuga ngo nohava nshora umuceri ngo nsohore nk'umuceri ungana n'itoni ngo ndashoye atamugambi ngoma nkore atamugore twavyumvikanye ko, kuko urumva nk'umugore ashobora kuba yafatiriwe yagiye ahantu gaje usanga umwimbu wose wari ufise mu nzu agasanga wawusohoye ntimwabigiye inama. Urumva ko ari hamwe ho cyava haza induru mu rugo, kuko ico ari cyo cyose mu rugo biba vyiza mukigiye inama. Munywanyi aho uherereye abashingantahe baborohereza abo bubakanye guhurumbira mashirahamwe ahimizira ngo y'imigambi y'iterambere. Iciyumviro cawe kirahawe ikaze gidushikije muri komune.